Buja City Plaza ngira mwarabonye yuko tubigejeje kure. Icambere rero novuga ni cyuko anashaka n'uburyo bw'ibikorwa bw'ibanze bwabonetse ngira murabona ko ibintu biriko biranyaruka biriko birakogwa nico gituma wumva duhagurukana niyonka mu nzira yo kugira ibintu bigende neza. Rero nkavuga ati igikorwa cambere ca demolition cyo kubomora mwarabonye ko twakwijijijana kwijana ibyo twarabishitse ko ubu rero igikorwa kindi kica gikurikira wanashaka novuga ati tugeze kuri 20% ni gikorwa rero kivyigwa by'ubukomezi bw'ubutaka. Mwarabonye twaragize apere ku masosiyete locale n'amasosiyete internationale ashobora kubidufashamo kuko ndabibutse muri Ubaka Nation Group ikintu cya mbere dukora nukubona ubushobozi bwacu aho bugera. Rero ntitwoza kuvuga ngo twoja kugira ngo etide d'isol ya niveau 30 tuta ivyo ntaho turabikora. Rero nicyo gituma kuva no mu ntango twabwiye ati iki ni igikorwa cya twese bisigurika ati rero twe hariho ivyigwa wanashaka na etide architecturale yo gucapa ibikorwa byo gucapa twe twarabikoze mugabo harakeneye abahinga bamaze kubikora baza kugira baturabire ko twabikoze neza badukosore batubwira ati ni muhindura uku kuburyo dukora igikorwa n'igisekuru kizokurikira kizosanga kikimeze neza ku nyungu z'igihugu cyacu ku nyungu za twese. Rero twaruguruye amapere d'offre ahamagara abo bahinga bafisemo experience murashobora kuyaccessinga kuri wakanationgroup.com/jobs. ayo nayo ni architectural analyze iyo apere d'offre canke iyo tenda yuguruye tukazoheza kwakira ama manifestation ku tariki 8 z'ukwezi kwa11 muri uwo mwaka nyene. Hanyuma bazodufasha bwabo novuga ati kwiga bwabo komezi bw'isi kubera twabonye yuko most likely arama societe internationale yoyo twaciye dusaba ko tuzokugara itariki 15 z'ukwezi kwa11 kugira bo baza bava hanze bashobore kuronka umwanya wo kugira baze tubereka hariho bashobore kugira uwo mwanya.